Ni amakuru ahambaye cyane, ni amakuru adushikiye yemeza ko ibintu bigiye gukomera cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu cy'u Burundi agiye kubona intambara atigeze abona, ndetse agiye guhura n'ingorane zikomeye cyane kubera kwitura mu matati ari hagati y'abavukanyi, aho yagiye gushigikira uruhande rumwe rwa leta ya Kongo ifatikanije na FDLR yasize ikoze ihonyabwoko mu Rwanda, akarwanya M23 ndetse na Twirwaneho barwanira uburenganzira bwabo bwo kubaho mu gihugu cabo. Ibi byose bikaba byarababaje bikomeye cyane umurwi wa M23 ndetse na Twirwaneho. Amakuru menshi ariko arahanahanwa akaba yemeza ko M23 ibona neza ko gufata Uvira bitashoboka itabanje gufata bimwe mu bice bigize Uburundi. Amakuru ahari akaba yemeza ko M23 yamaze kwitegura nyuma y'uko imaze gukota Uvira. Ikigiye gukurikiraho ni ukwinjira ku butaka bw'u Burundi igafata bimwe mu bice by'u Burundi mu ntumbero yo gukumira ibitero aho bishobora guturuka. Amakuru menshi aremeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye agiye guhura n'intambara atigeze abona mu mateka yiwe, ndetse akaba ari intambara ishobora gusiga ihinduye ubutegetsi bwose bw'u Burundi, aho benshi mu Barundi bategereje n'impinduka zazanana n'ubutegetsi. Benshi bakaba bavuga ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD naho bumaze imyaka 20 buri ku butegetsi, Abarundi benshi bamaze kwihebura ndetse bamaze kubona ko ata gihugu kigihari mu gihe CNDD-FDD igitwara igihugu. Tubigaruka ko mu idonido ry'amakuru aho tuza kubabwira amakuru ahambaye cyane yerekana ko ibintu bigiye kuba bicane mu gihugu cy'u Burundi. Turaza no kubabwira kuri amwe majambo akomeye ndetse ateye ubwoba yagiye aratangazwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ayo majambo akaba ari yagiye kumukwegera akarambaraye, ndetse benshi bakaba bemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye naho yita generali ariko ko bigoye cyane kuba yasimba intambara cyangwa se yayitsinda, kuko M23 yirukankanye ingabo z'u Burundi mu bice bitandukanye bya Kongo, ubu zikaba zikambitse Uvira, kandi Uvira M23 nayo irayishaka kuko ni igihugu cyayo. Akaba ariyo mpamvu agiye gukora ibishoboka byose kugira ngo babohoze Kongo yose, ndetse begezeyo Perezida Evariste Ndayishimiye umaze iminsi yitambika ibikorwa bya M23 ndetse na Twirwaneho. Byose mugiye kubikurikira kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ubashikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Niba utarabyonda kuri sabone, aka ni karyo keza ko gupyonda ko kugira ngo uko dushize ko amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Intambara zikomeye hagati y'abacunditse na leta n'imirwi yitwaje ibigwanisho Twirwaneho na M23. Amakuru adushikira nuko M23 na Twirwaneho bamaze gucengera muri Uvira, ndetse bamaze kwizenguruka. Igisigaye ari ugukora operasiyo ikomeye cyane yo guhagarika aho ibitero bishobora guturuka, ndetse amakuru menshi akaba yemeza ko hari abakomando ba M23 na Twirwaneho baba bamaze gushika ku butaka bw'u Burundi, bariko barategura ingene bagomba guhagarika igitero cyose gishobora guturuka i Burundi kije gutanga umusada Uvira, nk'uko biboneka neza ko M23 iri kubura imbarutso gusa kugira ngo ishikire Uvira, amaze ihite yifata nk'uko yafashe Goma ndetse na Bukavu kwa 2025. Intambara zikomeye zirabandanya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ingabo za leta ya Kongo FARDC zifatikanije n'imirwi y'abazarendo yegamiye leta ya Kinshasa hamwe n'ingabo z'u Burundi ndetse n'interahamwe zibarizwa mu mutwe wa FDLR zirwana n'imirwi yitwaje ibigwanisho ya Twirwaneho na M23 mu bice bitandukanye bya teritwari ya Fizi na Mwenga mu ntara ya Sud Kivu.
Amakuru ahari ni uko M23 yamaze kuzenguruka ibyo bice byose yiteguriye guhita yinjira Uvira, hakaba hasigaye ibirometero 10 gusa ngigere Uvira. Gusa abakomando bayobora urugamba rwa M23 bakaba bemeza ko gufata Uvira batarabanza gukora ibishoboka byose ngo bakumire aho ibitero bishobora guturuka ataco byabagezaho. Akaba ariyo mpamvu abakomando kabuhariwe babarizwa mu mutwe wa M23 ndetse na Twirwaneho bamaze gushika mu Burundi binyegeje cyane, ariko bakaba bariko barategura ingeni bagiye guhagarika ubutegetsi bwa Ndayishimiye mu ntumbero yo kwanga ko hari ibitero bishobora kubagabwaho, ndetse amakuru menshi akaba yemeza ko ibi biriko birategurirwa hejuru cyane. Izo ntambara zatanguye kuwa gatatu wa 27 Myandagaro mu bice bya Rugezi, Fizi, Mwete na Kanguvu Mwenga, imbere yuko zitandukira kuri uyu wa 4 Mikenge na Bibaro Mbiri. Iyo ntambara ikomeye igamije gusenyura ibirindiro bikomeye bya gisirikare by'ihuriro Twirwaneho na M23 ibonekeza cyane mu misozi miremire, ariko abashigikiye leta ya Kongo bakozeho barasha ahubwo aho kugira ngo basenyure ibyo birindiro. Amakuru menshi akaba yemeza ko ahubwo M23 Twirwaneho babandanije kwegera imbere, aho ubu tuvugana bari ku birometero bike cyane begereye Uvira, aho bashaka kwinjira bamaze gukora operasiyo akomeye cyane yo guhagarika igitero cyose uko cyaba kimeze kose gishobora guturuka ku butaka bw'u Burundi. Amatati ashimikiye ku by'amoko niyo ariko aratera iyi ntambara. Umurwi Twirwaneho ugizwe ahanini n'abanyamurenge, nayo M23 umurwi wa kera w'abatutsi wasubiriye gufata ibigwanisho mu mpera za 2021 wagiriza Kinshasa ko itubahiriza ibyo yemeye mu kwinjiza abagwanyi bayo mu nzego. Kuva ico gihe yarigaruriye uburere, ubu ikaba igenzura imigwa mikuru y'intara za Nord Kivu na Sud Kivu, Igoma na Bukavu, hamwe n'ibice byinshi birimwo ubutare bwinshi. M23 ubu yiyunze n'urunani AFC, urunani rwa politike n'igisirikare rurwanya leta ya Kongo. Amakuru ahari kandi yizewe nuko ubu tuvugana bamwe mu bakomando ba M23 bamaze gushika ku butaka bw'u Burundi, aho bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bahagarike Perezida Evariste Ndayishimiye, nawe uri gukora ibishoboka byose kugira ngo abahagarike, dore ko drone ziriko zirarasa M23 ziriko zirahagurukira ku kibuga c'indege ca Melchior Ndadaye. Akaba ariyo mpamvu M23 iri gukora ibishoboka byose kugira ngo ibihagarike. Tageti M23 ifise ku Burundi ntago ishaka gusambura u Burundi, nta nubwo ishaka gukorera intambara mu gihugu c'u Burundi, ahubwo irashaka guhagarika muri bimwe mu bibanza by'iteka ngaha mu gihugu c'u Burundi bijanye n'intambara, aho M23 ku mukubito igomba guhagarika ikibuga c'indege Melchior Ndadaye mu ntumbero yo kwirinda ko drone zakongera guhaguruka kuri ico kibuga c'indege ziza kurasa M23 igihe yaba yamaze gufata Uvira. Ibi bikaba biri bukorwe n'abakomando batari na benshi babarizwa muri M23, aho bakora operasiyo ikomeye cyane bagafata ikibuga c'indege Melchior Ndadaye, ndetse bagafata na bimwe mu birindiro by'igisirikare cy'u Burundi bicungamiye Kongo. Ibi byose bigakorwa mu ntumbero yo kugira ngo bakore ibishoboka byose birinde ibibazo bishobora guturuka mu Burundi mu gihe baba bamaze gushikira Uvira. Amakuru ahari ndetse yizewe ngo impamvu M23 yorohewe no gufata Goma ndetse na Bukavu nuko yari izi neza ko atagitero na kimwe gishobora guturuka mu Rwanda cirwanye. Byarayoroheye gukora operasiyo yo guhagarika ibyo ngibyo, ariko gufata Uvira biriko biragorana cyane mu gihe bataba bamaze gufata bimwe mu bice bigize u Burundi ngo bahagarike ingabo z'u Burundi. Amakuru ahari kandi yizewe nk'uko tubicesha bamwe mu bakunzi bacu babarizwa muri M23 ndetse no mu mpazangabo zo ku rwego rwo hejuru zo muri M23,
M23 ntago yifuza na gatoya gukorera intambara ku butaka bw'u Burundi. M23 umugambi ufise kandi muremure ushobora gutuma ibintu bigenda neza, irifuza gufata ingabo z'u Burundi zose ikazifata amakekwa ziri ku butaka bwa Kongo, cyane cyane iziri Uvira. Ikimara kuzifata izazigira imbohe z'intambara, hanyuma ihita ifata ibyo igisagara cya Bujumbura, ndetse ifate ikibuga cy'indege Melchior Ndadaye na bimwe mu birindiro by'igisirikare cy'u Burundi byegamiye Kongo. Ibi byose bikaba byafasha M23 kugira umutekano ku butaka bwa Kongo. Ikindi M23 ivuga ko ishobora guhindura ni ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Byarakunze kugaragara ko ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye ari ubutegetsi bubi cyane, ndetse ari ubutegetsi ubona neza ko bufise intumbero mbi cyane, dore ko abasoda b'u Burundi bagiye bica bamwe mu barwandafone biganjemo abo mu bwoko bw'abatutsi ndetse n'abanyamurenge, babahora gusa ko ari abatutsi kandi bitumwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Mwarakunze kumva zimwe mu mvugo za Perezida Evariste Ndayishimiye, aho yagiye arajya ku maradiyo akemeza ko ashaka gukuraho ubutegetsi bwa Kigali. Ni ukuvuga ko ubutegetsi bwa Kigali atabushaka ndetse atabwishimiye, ahubwo we nyabona akaba yishimiye gushira ku butegetsi interahamwe zasize zihekuye u Rwanda zibarizwa mu mutwe wa FDLR bacuditse, ndetse no mu nzego z'umutekano ndetse no mu bibanza bihambaye mu gihugu cy'u Burundi zikaba ziganjemo, ndetse benshi bakemeza ko n'impamvu ubutegetsi bwa CNDD-FDD bugumya kuryama kuri izo nkorabara zasize zihekuye u Rwanda ari uko bamwe mu ndongozi zikomeye cyane zo ku rwego rwo hejuru muri CNDD-FDD nabo bagirizwa ko baba barakoze ubunyabwoko mu Rwanda igihe bari impunzi ku butaka bw'u Rwanda. Benshi barakunze no gutunga urutoki Perezida Evariste Ndayishimiye ubwe, bemeza ko nawe ari mu bakoze ayo marorerwa, ndetse akaba ariyo mpamvu ashigikira ndetse afata mu mugongo bikomeye cyane abo bavandimwe biwe. Ibiganiro bigoyagoya i Doha. Izo ntambara zibaye mu gihe ibiganiro biriko birabera muri Qatar hagati ya leta ya Kongo n'umuhari AFC M23, ariko ibikorwa by'intambara bibandanya bitera umutekano bigatuma bizogarana kugarukana umutekano byihuta. Kuva hatangujwe ibiganiro, abasirikare benshi bararungitswe mu materitwari ya Uvira, Fizi na Mwenga, bigatuma intambara igumamwo. Abasivile barafashwe mpiri, Iminembwe na Mikenge. Abanyagihugu nibo ba mbere bakorwa ko niyo ntambara. Abanyagihugu bariyamiriza ubwicanyi buriko buraba, bakavuga ko ari ibintu biteye ubwoba. Ubwo bwicanyi bukaba bukorwa n'ingabo z'u Burundi zifatikanije na FDLR. Nta miti ikiboneka mu Minembwe, nta soko irema, nta mashuri. Abana bacu babayeho mu bwoba budahera kubera izo ntambara ziterwa n'abazarendo na FARDC. Niko bivugwa n'umwe mu banyagihugu, asaba ko amakungu atabara hakiri kare akirukana ingabo z'u Burundi ku butaka bwa Kongo, dore ko arizo ziriko zirakokeza intambara ku rugero ruteye ubwoba. Bamwe n'abandi bati iyi ntambara irashobora gusiga isambuye u Burundi. Abarundi twagerageje kuganira baravuga ko iyi ntambara ishobora kubabera imbarutso yo kwirukana ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Reka tubitege amaso. Cyo dukora twe no gutohoza amakuru tukayabashikiriza ido nido, aho mu kanya karibuze naho tuza kubaha andi makuru ahambaye cyane arabana n'ibiriko biravugwa muri CNDD-FDD. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.